kuri uyu gatandatu igenekerezo rya 30 Nyandagaro umwaka wa 2025 hahimbajwe imyaka 20 irangiye umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Uwo munsi mbere ukaba wahuriranye no guhimbaza ku ncuro y'icenda umunsi wahariwe imbonerakure wise Imbonerakure Day. Ibirori bikaba byabereye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega bitewe iteka n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe. Ivyo birori byari bitabiriwe n'abashyitsi batandukanye eka n'inshuti z'umugambwe. Abo akaba ari abakunzi b'umugambwe CNDD-FDD, nuvuga abari mu migambwe imwe n'amategeko ikorera hano mu gihugu cy'u Burundi, aho mu bindi bihugu wasirukiye umugambwe MPC wo mu gihugu ca Chad, aho yamenyesheje ko Uburundi bukeneye gushigikirwa. Icegera ca mbere cy'umunyabanga mukuru w'umugambwe ANC wo muri Afrika y'Epfo nawe yakengurukiye Uburundi ko bwabaye intwari mu bihe bitandukanye bwaciyemwo, aho akaba yagarutse ku kwitanga n'uruhara rudasanzwe rwa gasore yaharaniye inaha yo kwikukira Ndadaye Melchior Ncungu ya demokrasi n'abandi. Kubwiwe ngo Afrika y'Epfo irahimbawe cyane n'ingene ugaruka rw'u Burundi gwitaho ibikorwa. Yavuze kandi ko ugaruka rw'u Burundi ruzi umuco kurema kazi. Yashimye kandi ko iyo migambwe yompi CNDD-FDD na ANC byasinye amasezerano yo gukorana. Ivyo rero nyene vyitabwe n'userukira Ubushinwa mu Burundi, n'uwaserukiye IPND umugambwe wo muri Zambie, Russie Unie umugambwe wo mu Burusiya, Parti Populaire Communiste wo mu Bushinwa, umugambwe CCM wo mu gihugu ca Tanzania, hamwe n'uwaserukiye IPDS Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Twovuga ko bose bagarutse bashima ibikorwa birangurwa mu Burundi, na cyane cyane afati ko byo babonye imbonerakure z'umugambwe CNDD-FDD zerekanye muri ivyo birori. Ivyo birori rero bikaba byaranzwe na defile ndende yakozwe n'imbonerakure hamwe n'ibiswi vy'inkona, aho berekanye ubuhinga bize muri uwo mugambwe. Umunyabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Gitega mu ijambo ryo kwakira abashyitsi bemeje ko bahimbawe nuko ibirori vyahimbarijwe muri iyo ntara. Yibukije ko ikoraniro rya mbere ryahinduye umuhari CNDD-FDD wo guhinduka umugambwe byabereye muri iyo ntara. Agashima ko byaranguwe n'umugambwe nk'amabarabara ya kaburimbo, kubaka amavuriro n'ibindi arivyo bigina kuri uwo munsi. Hakaba hashoboye kwerekanwa RS byerekana ivyaranguwe umugambwe CNDD-FDD. Inyuma y'iryo RS, umunyabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo yashimangiye cyane ku vyaranguwe kuva mu mwaka wa 2005 umugambwe CNDD-FDD ugiye ku butegetsi gushika uno munsi. Kubwiwe ati hari 2005 aho abarundi bava mu ndyane, ibikorwa byinshi ngo byaranguwe ngo ndetse ngo birivugira, umwe wese ariteza imbere, abavyeyi baravyara baraheka. Yemereye umukuru w'igihugu ko imbonerakure ibiswi vy'inkona bazogira uruhara rudasanzwe mu gushira mu ngiro imbonakazoza y'igihugu. Yashimiye abaje bava mu migambwe itandukanye mu bindi bihugu ndetse n'iy'abarundi bari baje kubashigikira. Mu ijambo nyamukuru ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze ati mu migambi ye gukomezwa nuko umurundi wese azoba nk'uri ku rugamba, urugamba wo kugwanya ubukene. Kubwiwe ati ubukene burahera iyo ukoze ndetse ugashira mu ngiro ibikorwa bitandukanye. Yakengurukiye abarundi bose ko bagize umutima umwe w'iterambere. Ati ibibazo twari dufise iby'ubwo twabonye twamaze kubinesha. Asaba abarundi guhaguruka nk'inkona. Akavuga ati inkona igira imbono, inkona ntigendana n'abanebwe. Yasavye bagunyabanga rero kurecudika n'abanebwe, ngo inkona nyabuna ngo icudika nabo bavuga rumwe. Agasaba bagunyabanga kwereka abandi ukuri. Ati abamenyereye kurya badakoze babikureko. Ati CNDD-FDD irerekanye ko iri kwirinagura. Umukuru w'igihugu rero yasavye bagunyabanga kumenya ko uno munsi Uburundi buri ku rugamba rw'iterambere, rero ngo bakore bivuye inyuma. Akaba yasavye abagunyabanga kuva muri icyo kibanza c'Igitega bazi ko mu myaka 5 bazogira yubire imyaka 25 ngo bakore ibishoboka kugira ngo ntagire umugunyabanga hazogera ico gihe atagira umuriyoni. Kuri ubwo rero akaba yashimiye cyane aba barundi baje gufata iya mbere mu gukora ibikorwa by'iterambere ndetse bakagwanya ubukene. Uburundi burerekanye yuko bufise kazoza ari igihugu cy'umwizero. Uburundi burerekanye
inkomezi zabwo aho zihagaze mu byo twamye duharanira n'amahoro, iterambere ku buryo umurundi wese atugatunganirwa mu vyiwe no mu biwe. None imbonera kurejeje kutwereka yuko ku kibazo c'amahoro carakemutse ikibazo c'amahoro. Uburundi tuzobuhagararira bube koko igihugu kitavogerwa. Iki gihugu c'Uburundi kuva kera na rindi camye ari igihugu umugabo wese yari intwara muheto, umugabo wese yari ingabo y'igihugu. None turabonye ko dufise uruvyaro rushasha mu migambi tugiye gukomeza kugira ngo amahoro akomere mu Burundi. Tuzokora ibishoboka vyose umugabo wese ari muri iki gihugu abameze nk'umusirikare, kugira dukora ibishoboka byose kutugaruke ku muzi. Umukenyarugamba yumve ko nawe nyene ari umukenyarugamba ari ku rugamba kandi abishoboye. Bajeje kuvyerekana mu mbonerakure. Amahoro tuyahagararire, nihagire n'umwe azoshobora kutwononera ngo dusubize intambwe inyuma. Umwe wese ahari ku metero agume ahacungereye. Hanyuma rero duce duhangana n'ikibazo c'iterambere. Turi bamvuye kure, Uburundi twahejeje kugira umushinge, ubu rero tugira tuduze impome twubake amagorofa. Tugira twubake Uburundi kuko umutahe twaramaze kuwubona turawufise. Kuva uno munsi tumenye ko turi ku rugamba, urugamba rurwanya ubukene. Ntihagire usubira kwidogera ubukene, ahubwo kubona rero hariho ivyo tutarashikako, niba kwe turose cyo kugira urugamba. None wogwana udafise uwo mugwana. Ntihagire widodombera ubukene urabutera kandi tukabutsinda, turamaze kubibona. Nabonye yuko ubumunwa urafise ico ufungura mu Burundi, no mu pfuko nabonye ko watanguye kubogaboga. Ibirori bikaba byasozerewe mu kanyamuneza ntangere ku bagunyabanga bari bitavye ivyo birori aho ku mugwa mukuru wa Gitega.